duterane intege nge twokoresha amarezo sociaux mu bwenge sivyo tuyakoreshe twibuka Matayo 28 ko twatumye mu mahanga ayo mahanga ni les réseaux sociaux ni telefone ni machine sivyo naha abajene agwaruka gubu rukoresha amarezo sociaux kugira ngo gwemege babwiye ati wow ni sawa umeze neza cyangwa ugasanga dushira umwanya munini cyane kuvyo abandi bariko barakora naka afise inzu nziza naka ameze uko ateye uko kurikira ibikorwa vyiwe ugasanga wataye umwanya munini kuri ivyo oro nawe wari gufata ukandika nka message kuri Facebook ijambo ry'Imana canke ugafata TikTok je ntabwo TikTok nkoresha mugandazi barikoresha cyane ugafata TikTok ugafata ka video ka quelques secondes ukavuga intahe yawe ukavuga ijambo ry'Imana sivyo ntushobora kwibaza hari umuntu ako kantu ko bitagatuye agashobora gufasha sivyo tiko mwaleje je ndibuka ko hari message récemment message yabavuye 2015 n'umuntu ndiko nda scrollinga ngo ndondere ikintu kuri Facebook ndayigwako iyi message iramfasha ushaka koza ko ari ikintu gisanzwe mugaye ko aravuga ngo igihe cyo zosoma bibiliya naho uzozingure gutya wasoma verse uzoziga kugende zo kwimve mbega iyi verse uno mwanya n'umwanya ndayisomye imfashije iki yomfasha iki wamenye message ndayibunda umenga ni kintu kice kumpindura yaba bibiliya 2015 mugo umuntu ayishize kuko atazi ngo uzofasha nde sivyo les réseaux sociaux ni plateforme ni urubuga Imana yaduhaye ngo turukoresha abajene sivyo n'ubuseriye bwinshi naho uvyuka mu gatondo cyangwa uvuye kwishura ugashaka message sivyo akaverse ntuzi hari umujene quelque part bariko barahangayika ago mani bamwe terane intege nge twokoresha amarezo sociaux mu bwenge sivyo tuyakoreshe twibuka Matayo 28 ko twatumye mu mahanga ayo mahanga ni les réseaux sociaux ni telefone ni machine sivyo naha anya okay biturondege ngo batwemere waremewe n'Imana niki kintu ushaka waremewe Imana yakwemeye kuri mwiza ko igikunda n'uruho rukundo rurengeye rw'Imana urondera haleluya turi kumwe rero twemange Kristo ku kazi nibarabara mu kibano hehe shingira ntaye Kristo sivyo haleluya twacari kumwe yego tuje twibukanye rero igikorwa twatumye n'umwami Yesu Kristo kwamamaza sivyo kwamamaza mu mahanga nakivuze okay abizera b'uyu munsi rero dusabwa gukora iki urumva umuntu ashobora kuvuga ati jewe vraiment niravye nta kintu na kimwe ashobora kubwira umuntu ngo ndamusangize Kristo cyangwa ndamubwire ngo aze kuri Kristo nashaka kubwira yuko no kumubwira yuko uko Imana yakugenderera ugakizwa ni ikintu gikomeye cyane gose sivyo ndashaka nabashinga inaje umuntu kera par exemple ushobora kubona nk'umuntu kimva none nk'umuntu ntamajambo mfise kumubwira ndaza abantu benshi ashavuga ati ndafise ubwoba wo gutangura conversation n'umuntu sivyo muga kumushingira nta kimwe n'Imana yagutabara birafasha ndashinga nta gatoya kera jewe nafise ishavu riteye ubwoba vraiment nafise ishavu ryinshi ku buryo umuntu mugabo vyimanifesta canke vyiyerekana mu gihe umuntu ambeshe yandenganije sivyo mu bisanzwe nk'umukristo urenganijwe duhamagara kugira gute kwihangana sivyo mugabo nari mfise ishavu ku buryo n'ikintu ndagifise naco kimena vraiment kimena neza Imana yamezagije inguvu nubwo mubona mega ndonze burya ndakomeye pe urumva nibuka isaha nziza vraiment ikadona n'imfise isaha nziza bari zimvye muri ico gihe nyene rero barandenganya mugabo mu nyuma nyene byavuye bufata inzira basemba baze mugabo kwa kuntu wisigwa ntege nka gutahura nigirema gutahura camfata yasana n'imfise ndayikura sawa sawa ndayimena wasigiye shabuvuga uti ako nibutse umuntu ndamusekure ikamese kuri sawa thank you urumva aho ko nkubitse umuntu naho ndanamushobora
reka mfate isaha ufite ikintu cy'agaciro isaha ndayica ndumva ndayimena sawa sawa ndayita ni ukuvuga numva umenga ryashavu ni ukuvuga ngo Yesu Kristo rero icyo yakoze mu buzima bwanje yarampinduye ubu naho wazi ukambara ati okay Zebo yarishe umuntu ejo aramuhamba yaramukinoka aragira gute okay ni ukuvuga ngo sinashobora ngo ndashitavuye ndagira Imana yarankije yanjanja nta muntu w'Imana afite kwigeza gushitsi rero ushinge nawe ushinze n'intayiri uravuga ati ndabaza Yesu akiza ahindura umuntu gute ibwo bushobozi n'ubwawe urumva rero ushaka kubaza ko akanari gatoya ushaka kwibaza ko akanari gatoya mugabo karahindura umuntu ndisi ko abantu bake twaraganira ngabyo nta yarabahinduye Imana yarampinduye iranjajagura irankiza iryo shavu haleluya mona kera mungu mwari kumbona ngo ko mbisiye shavu umenga no nyine oya mugoro umva ni Kristo agenda arahindura umuntu rero Kristo yaramije namushinga naha hanyuma ndiko ndarangiza nako ndavuga yuko ntibisaba kuvuga amajambo menshi birasaba kushinga intaha naho ushinga intaha y'uwundi naho ushinga intaha y'wawe ukingana kose ni ikintu gifasha cyane bose sivyo ariko hari n'ubundi buryo ushobora ati okay ni byiza kubwira amajambo y'Imana birasaba yuko nawe wiga urondera kwiga sivyo tuvugane n'igihe tutariga byinshi cyane duhamagara kuvuga ivuga butumwa Mariko 5:19 nabisomere Mariko 5:19 gatoya mbari umwanya wabaye ufashe umwanya munini Mariko 5:19 Mark 5:19 ntiyamukundira ariko aramubarira ati ja imuhira iwawe mubi wanyu ubabarire iby'Umwami Imana igukoreye byose kandi ingene ikugiriye ikigongo urumva rimwe ndako ndavuga yuko ushobora kubwira intaho umuntu ingene Imana yakukijije guhinduye aha Yesu yaje gukiza umuntu urumva acamugira ati genda ubwira abandi sivyo ingene nagukijije nuvuga ngo kuvuga kuko nyene biratuma umuntu aza ubushobozi none umuntu akiza ninde sivyo hanyuma kwitegura kwiga kugira ngo tubikore neza dufise ugutahura n'ubushizi bw'amanga kurusha sivyo hariho n'ubundi rero dusabwa kwiga kugira ngo arange amajambo yo kuvuga hari umuntu agusaba akubaza ati none wewe wizeye ikintu bimeze gute kwizeye bisigura ukarasanga ntose amajambo ubwira rero bisaba ko wiga urondera kumenya ijambo ry'Imana urondera gutahura badusomere Abaroma 10:13-15 ni ijambo nkunda cyane riza kudutahuza kumenya ingene dukwiye kumva kuvuga ubutumwa bwiza dusomere Roma 10:13-15 kuko urashobora kumanuka hariya kuri ajya amafresh uba uri muri medi amanzu urindiraho nyine dusomere kuko umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa none bazokwambaza bate uwo batarizera egeza nk'agatabo bazokwambaza bate uwo batarizera donc abanyabyaha sivyo mwumva abanyabyaha iyo verse ndashaka umuyitahura rwose abanyabyaha bazokwambaza gute uwo batarizera sivyo bandanya kandi bazokwizera bate uwo batarumva bazokwizera bate uwo batarumva okay umva ni ikintu kimwe kirakurikirana kandi bazokumva bate atawabasiguriye ibyiwe bazokumva bate atanwa wasiguriye ibyiwe kandi bazosigura ibyiwe bate batatumwe bazosigura ibyiwe bate atanumwe yabatumye nk'uko handitswe ngwewe kuntu ibirenge byawe nk'uko handitswe ngwewe kuntu ibirenge by'abazanye ubutumwa bwiza ari byiza ubutumwa bw'ibyiza ari bwiza haleluya anashaka shiraje amaflash yose keva shiraje amaflash yose nashaka gutahura umurongo hariho urumva gutumwa mwebwe mwaratumye sivyo ngo twagize gute ngo tugende sivyo ngo tugende
ni ukuvuga ngo iyo umaze gutumwa uja gusigura sibyo uja gusigura ibya Kristo ugiye gusigura ibya Kristo baravyumva sibyo bavyumvise bagira gute bashagiye gute bavyumvise baravyizera baje kuvyizera barambata nuvuga ngo wize kwizera ni kwa kundi uvuga uti ndasenze mana mbabari ibyaha barambata baje kwambaza baje gukizwa nabo aratumwa ufite n'isaka mwabibonye ufite umurongo Romains 10:13 uza kudutahuza ko twese twaratumwe kuja kuvuga ubutumwa bwiwe tugasigura sivyo bakabumva kuko ntibashobora kubwumva batabubwiwe niko batubari bamaze kubwumva barizera bamaze kubwizera barambaza bamaze kwambaza bagakizwa hama nabo bakacagenda bakabwira abandi ufite ni nuzenya ibandana sivyo hanyuma rero ndashaka kubatera intege mes frères et sœurs muze twemange Kristo twemange Kristo aho uri sivyo mu kibano no ku mbuga ukoresha zose haleluya waratumwe kubwira abandi ubutumwa bwiza sivyo ni nka conclusion ndiko ndagira keva shiraho waratumwe kubwira abandi ubutumwa bwiza hama ico ndagusaba sivyo twese hamwe dutsinze ubwoba sivyo mu gusenga ukuja mu ijambo ry'Imana mu kwemera kwigishwa hariho udutabo hari amadepliant yo kuvuga ubutumwa pastor barayafise uvuga uti jewe ndashaka kumenya ijambo ry'Imana hariho smile too hariho ivyigwa by'ijambo ry'Imana sivyo wemere kwigishwa kugira ngo twese dufate iya mbere tuje kuzana benshi kuri Kristo sivyo uko twatawe neza yuko twaratumwe nitwicare sivyo twaratumwe ndiko ndababwira nje nongera nibarira haleluya umurongo wa mashaka guhereza ko ni Timote turangije 1 Timote 4:12-16 1 Timote 4:12-16 adusomere 1 Timote 4:12-16 ntihakagire ukugayira ubusore ariko ubera bizera icitegererezo mu byo uvuga no mu ngeso zawe no mu rukundo no mu kwizera no ku mutima utanduye gushika aho nzozira wamugira umwete wo gusomera abantu no kubahanura no kubigisha ntiwanjanjwe ku ngabire iri muri wewe imwe waheshwa n'ibyo wavugishwa n'Imana mu kurambikwa kw'ibiganza by'abakuru ivyo ubishire ku mwete uvyamemwo kugira ngo kuja imbere kwawe ubonekere bose haleluya nkuko Paulo yakatera intege Timoteyo nawe ndagutera intege muje twese hamwe duhaguruke ntagire numwe kugayira ubusore bwawe muto ngo wowe wongirika ariko ufise ingabire muri wewe ufite ko wakiriye Kristo ufite ko wizera Kristo ufise ingabire muri wewe ufite ikintu cy'agaciro ufise ngo budashira genda nawe haguruka ubusangiza abandi haleluya murakoze cyane murakoze kuntega amatwi Imana ibahe